Aramukije abarundi bose bava bakagera n'inshuti z'u Burundi ndababwira nti nimugira amahoro nimusangwa amahoro ubumwe burangi Burundi amajambere atuvyagire tujandajande kwijambo ry'ubugabo twarazwe na basokuru barundi kazi inshuti z'u Burundi mu masaha make indirimbo inzamba amashi n'amajwi menshi biraza gusamirana mu gihugu cyose duserure umunezero dufise wo gusezera umwaka turangije turi bazima no gutangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2024 dufise amagara meza. Umunsi wa mbere w'umwaka niwo munsi mukuru utegurwa neza kugira ngo uhimbazwe neza ku isi yose kandi uhuza benshi. Kurangiza umwaka ni ishaka ry'Imana ni iteka rikomeye arico gituma tubanje gukengurukira Imana mushobora vyose yariduteye tugashika kuri uno munsi dusinzira tukikoma turi mu mahoro n'umutekano kandi turi ku kivi. Iyo Mana nzima twese tuzeye ko urukiza tuzi neza ko uwiyizeye adateterwa nihabwe icubahiro kidasanzwe kibereye. Turayisavye izibandanye itugumiza mu maboko yayo muri uyu mwaka buca dutangura twizera ko tuzowumara duhimbarwa naho tuzoba twigejeje mu iterambere. Turipfurije umwaka mushasha mwiza abarundi bose abo turi kumwe mu Burundi n'abari mu mahanga tutibagiye n'abanyamahanga baba mu Burundi, abari mu bihe bitoroshe, abagwaye, abari mu mabohero. Turasavye Imana ibakoze k'ikiganza cayo kugira ngo twese dutangure umwaka dufise umwizero wo kubaho neza maze ejo haze habe heza gusumba ejo hahise kuri twese. Barundi kazi bavukanye inshuti z'u Burundi, turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba Tabara ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. N'ubu turasubiriye gutera ivyatsi abo bicanyi bahekura Uburundi ibibondo arivyo vyari Burundi bw'ejo. Turahojeje kandi imiryango yahekuwe twongera turemesha bakomeretse tubipfuriza imisuhuko ya vuba kugira ngo basubire ku kivi. Mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bo kwikubita gashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi, ariko twaraye tubonye neza ko ivyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire. Nta numwe atabizi ko hampande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi. Abarundi ntimuzokwibagira ko wahereye kugandagura abana b'imiryango mu ruhagarika hariya mu ntara ya Cibitoki, none ubu naho bakaba bubiriye abenegihugu mu Gatumba. Ahacu ntaco tutari twakoze kugira ngo turabe ko ubwo ruhagarara hagati y'u Rwanda n'u Burundi rwohera, mbere n'amakungu ntivyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo yo kugurura urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo abenegihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda wemeye kubisubiza ibisi. Ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara. Dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ariko naho biruko ntiducike inkokora. Mwijambo ry'Imana niho handitswe ngo imbere yuko mutata na mugenzi wawe urabanza umusaba amahoro. ngo niyanka amahoro
uratabaza abagenzi kugira bamuhanure n'ivyanka naho Imana izogira icivuze. None rero turasubiye gutera kamo ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda gukubita agatima mpembero, bikubita gashi, bigenze runtu babone ko inzu y'umubanyi hiye nagwawe ibigeramiwe. Abanyarwanda n'abarundi barabana y'ingwe ntaco bizoteza ko imbere ubwo butegetsi. Tugiye kandi gutaka makungu n'abantu b'umutima ukunda amahoro kugira barabe ko bogondoza ubwo butegetsi butagira ubuntu, kugira barekure abakuru babo bicanyi baze mu Burundi hanyuma intahe bakubite mu gahanga. Nibatagati naho bamenye ko bariko bakwega karambaraye, kuko bariko barema urwanko hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu ataruhara babishisemo. Barundi bene wacu, naho twahuye n'izo nyatsi, turashimiye abateramira amahoro n'umutekano bakorera muri ya nyabune igizwe n'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane n'abene gihugu, kuko kubera abo buraca bukira nta uturuka buka ngo atahe bunyama. Amahoro n'umutekano bikwiye igihugu cyose. Iki gikorwa gisaba ko ata murundi numwe yo kwiyonjorora hageze guteramira amahoro canke guhinda ikibiri cyo gutera iteka impetso yaduhetse aribwo Burundi bwacu. Barundi kazi nshuti z'u Burundi, hampande yo guhangana n'ikibazo c'amahoro twarabandanije urugamba rwo kugarukira ubutungane no gukingira agateka kazina muntu. Turangije umwaka abarundi bose bidegemvya bashobora gushira habona indongozi zibakorera nabi, ndetse biboneka neza ko ata muntu numwe mu Burundi ari hejuru y'amategeko. Mu bucamanza naho bitaratonganuka neza, turabona akarusho kuko ubu umuntu abiravye duhanzwe n'imanza za kera zaciwe ngo ndagonde. Aha tukanezerezwa n'abacamanza bisubiye ko barihana kandi bakemeza mu muzirikanyi wabo ko bemeye guhindura ingendo. Twarabonye neza ko kugira urwego rw'ubutungane rukore neza ko ari ngombwa guhinyanyura amategeko kugira ngo ajane n'ibihe. Ni muri iyo ntumbero amategeko atari make yahinyanyuwe uno mwaka kugira haboneke umuco, n'uwumva ko arenganijwe abone ko afise uburenganzira bwo kurenganurwa. Turizeye ko uwo mwaka inama nkuru y'ubucamanza izoshobora gushira mu ngiro imanza yagoroye, kuko amategeko azoba yamaze kuja mu ngiro. Mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere, turahimbawe cyane kubona dutanguye umwaka mushasha tumaze kuguruka amaso tukabona aho turi niyo turiko turaja. Aho naho sahandi no gukura igihugu mu bukene, tukigaburira isura ryacu n'igihugu rigahinduka imbere y'amakungu. Ihangiro twihaye nuko igihugu cacu coba ari igihugu cifashe, cikaba kikigaburira mu mwaka wa 2040, giteye imbere mu mwaka wa 2060. Nico gituma icivugo ngenerwa ko tugiye kwisunga mu bikorwa tugiye kurangura muri uyu mwaka ari twubake umushinge w'imbona kazoza y'u Burundi 2040 n'2060, duhereye ku guteza imbere ubuzima bw'abene gihugu. Barundi kazi inshuti z'u Burundi, kubaka umushinge w'imbona kazoza y'u Burundi nta handi bihagaze atari guhindura ingendo n'inyifato. Nta handi bihagaze atari gukunda igihugu bwa mbere, tugakura amaboko mu mpuzu tukagikorera. Ndasubiyemo, nta vyizana birarondegwa. Umurundi wese ahari hose ategeza kubona ko ari ku kivi. Yaba umukozi mu bisata vy'inzego z'igihugu abone ko ari ku kivi afasha bene gihugu kugwiza umwimbu. Yaba wikorera ivyiwe abone ko ari ku kivi agwiza umwimbu. Twese tugira urunani mu bikorwa vy'iterambere atawurya imitsi wundi. Turakeneye ko mu mpera z'uyu mwaka utanguye atanumwe yobura ico yerekana nk'umwimbu yarose. Nico gituma natwe ku ruhande rwacu
tugiye gufata ingingo zose zishoboka zituma umurundi wese aja ku kivi. Tuzofata ingingo gushika naho n'abarundi bose bari mu mabohero atarabicanyi tubatezurira kugira bave aho bicaye barya ivyagusa batahe hanyuma baje ku kivi. Ivyo tubivuze kuko twasanze ko kwicarika umuntu mwibohero uzi ko naho yotaha atawe yiba canke ngo yice ari uruhombo runini. None naho yoba yakoze icaha gituma aja mwibohero tuzofata ingingo z'ibindi bihano yokora ariko akaguma ku kivi. Erega n'uburongozi bw'igihugu butegerezwa kuba nyabuntu bugatahura ibiha abantu bakoreyemwe ivyaha n'ibihe tugezemwo. Nico gituma tugiye no gusuzuma amadosiye yose y'abapfungwa kugira ngo dutezurire abatarabicanyi n'abambuzi kuko abo n'ubundi nimburakimazi. Ariko rero tuhategere neza kugira ntihagire abajejwe ivyo bibazo bikika mukiza canke ngo bariremwo mbege. Turazi ko hariho abantu batagira umuzirikanyi usuzuma ibintu uko biri canke batabara abantu mu kumena igisabo. Ico gikorwa tuzogikorana mu bwitonzi na jewe ubwanje turi kumwe n'abajejwe amategeko kugira ntihagire ingingo ihonyangwa. Bavukanyi barundi kazi inshuti z'Uburundi, twaratanguye urugendo rwiza rw'iterambere tuzi neza ko rutoroshe, ariko kandi tuzi ko atari kurondera umuzi w'ibuye, ko tuzi ko rushoboka. Turazi ko atawubaka inzu mu munsi umwe, aritonda nyabuna agataba naho hagumye kuko hagumye bagumako. Kanatsinda umunyabwenge ntiyubakira ku musenyi, yubakira kwibuye. Urugamba rw'iterambere rusaba umwete, ibikorwa vyinshi no kutarambirwa. Nico gituma twabonye ko turavye inyifato y'abarundi n'umuvuduko bariko, imyaka 37 irakwiye kugira Uburundi bube bwateye imbere. Ariko kandi vyose bituvako hamwe twohindura umuvuduko, tugahindura ingendo, ntidusamare. Mu myaka mikeyi twoba dushitse kuko naha turi si hato, nuko twamenyereye kwica umwano. Urugamba kandi rw'iterambere rurakenera indongozi zikerebutse, zitahura iyo turiko turaja, zikunda igihugu n'abene gihugu kandi zitwararika guteza imbere ubuzima bw'abene gihugu bo mushinge mukuru w'imbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Indongozi niyo mboneza yegeranya ikongera igakingira itunga ry'igihugu. Nico gituma twafashe intumbero ko amahera agenewe kwinjira mu kigega cy'igihugu yinjira yose, ariko kandi agasohoka agiye gukora ibikorwa vy'iterambere by'abene gihugu bose. Nico gituma twifuza ko atamukozi w'igihugu yohembwa ataco yakoze kiboneka. Ndasubiramwo, twifuza ko umukozi wese w'igihugu atoronka impembo ataco yakoze kiboneka. Kanatsinda handitswe ko ari umukozi gusa abegwa n'impembo, umukozi nawe abonekera kuco yakoze. Bagenzi banje, nshuti z'urugendo rw'iterambere, birakenewe muri urwo rugendo rushasha ko twese tumenya ko tutakiri mu bihe vyo korera amaboko, kuba nyamwigendako, kurya canke gutanga ibiturire. Muri urugendo si gihe c'urudandazwa rwa magendo canke rwo mu binywabi no gusahura ubutunzi bw'igihugu. Si gihe cyo kwangaza imitahe dufise tuyijana mu mahanga, ahubwo ni gihe cyo gukwega abanyamitahe bo hanze ngo bayizane Burundi. Harakenewe ahubwo ko tumenya ivyo dufise n'ivyo dushoboye bizodufasha gushika kuri iryo hangiro rishasha. Dukamishe riho umutahe Imana yaduhaye, ntidukebaguzwe kandi kuko twohava duhusha inzira. Dutegerezwa rero guhinduka tukavuga rumwe, ijambo n'igitero ryaco icitabirizo kikaba umuhamirizo, twese tukarutamba kumwe. Bavukanye, iyo uri ku rugamba ubuzi neza uwo muhanganye, natwe nitumenye ko hariho imitima mibi idashaka ko igihugu gitera imbere. Abo nabo ni bamwe bamenyereye kurya bicaye,
bakamisha igihagararo n'icicaro. Abo iyo hageze gukora banebwesha abandi babasamaza ndetse bateranya uburongozi n'abene gihugu kuko babakuye muri ivyo vyicaro. Murima amatwi ibinebwe, abangushi, abakwiragiza ibinyoma n'ibihuha naho bari kurushi. Ico mwomenya kandi mugategera nuko abantu nk'abo batazoduhagarika mu rugendo turimwo rw'amahoro n'iterambere. Bazovuga natwe twinumire tugume dukora na kare amaso y'ibikere ntabuza abavoma kandi ikinyoma kiririrwa ntikirara. Turashimiye cyane urwaruka rwahabonye kare rukageza rugasanga harabona none ari rwo ruremesha abandi. Iterambere rirashoboka kuko ubu turi kumwe n'urwaruka rukibasha. Ico no rukebura gusa nuko urwo rwaruka rwomenya ko ubana na suneba ugasuneba nkawe. Kurya utabiza kuya biraryoshe ariko bishikana umuntu habi. Mwirinde amajambo y'ibinebwe ntibibandukize. Ahubwo namwe nimukora ibishoboka kugira ivyo binebwe bivi buzimu bije ibuntu. Ikinebwe kivuga kiti hanze hari intambwe ihava inyicira hanze mu ntangaro. Muzokumva babwira ngo ntuta amaboko ngo wabirimye siwe yabiriye. Ngo niworora zizopfa zose. Ngo niwarima ntibizomera ngo bimeze imvura izotara. Mbere hari n'abazobabwira ngo bisaba umutahe kugira ngo bakwibagize umutahe Imana yaguhaye ari wo isi, ubwenge n'inkomezi, ndetse bakwibagize n'umutaha abavyeyi n'igihugu baguhaye ari vyo ubuntu n'ubumenyi. Murabima amatwi ubabwira uti umugabo nuwurya ico yihigiye, uti umugabo ahaga amazi ayivomeye kandi mpakate ndambarare arutwa na mpakabando nandare. Turashimiye indongozi zikerebutse zibona kure zikunda igihugu n'abene gihugu zikaba ziriko zirerekana karorero mu gutsimbataza umutekano no mu gufasha mwirangurwa ry'imigambi y'iterambere. Turacari mu ntango y'urugendo rushasha ariko turabona ko intanga ari nziza. Ndasavye ko indongozi zitarikangura zokwikubita gashi umugani ngo akazi k'ibwami kica uwicaye warataye igihe. N'abavuga ngo leta iguhenda ko iguhemba nawe ukayihenda ko uyikorera bategere ko impembo iva mu vyo wimbuye. Kuva ubu tugiye guhindura imvugo tuvuge tuti umwe wese kuvyo ashoboye kumwe wese kuvyo yakoze. Ubwo mwategereye uwuzi ko azokamisha icicaro nateshwate. Ivyo wakoze nivyo bizoguhesha iteka. Barundi kazi waruka kuva mu bukene birashoboka cyane mu gihugu cacu kuko ivyankenerwa vyose birahari kugira ngo iryo hangiro turishikeko. None ko dufise isi ndimwa nziza imera imbuto zose, tukagira imvura igwa ku rugero rwiza mu kiringo kinini c'umwaka, muci tukaba dufise amazi yiburuka mu mibande no mu migezi. Igihugu kikaba gifise ubutunzi bwishi bw'amabuye y'agaciro. Abarundi bakaba abantu b'incabwenge bakunda ibikorwa n'amahoro. Mwumva ico tuzibira covahe. N'umugambi ushoboka ariko kandi nigikorwa gifata umwanya n'ubwitonzi gisaba kwihangana no kugira urunani mu bikorwa vy'iterambere. Basokuru barayamaze bati ushaka umubira abirakuya kandi ushaka umuce acika ijoro. Kugira igihugu cigabe kikigaburira kandi kigatera imbere ntitubironka nk'amanakoroka ava mu ijuru. Ntibizodusanga aho twicaye tureza amaboko. Dutegereza gukora twivuye inyuma, twigore mu bigoye, turuhe ariko tuzi ico duharanira ku miryango yacu n'igihugu. Turumva hirya no hino imvugo y'ivyitwazo vya bamwe baca inkokora abashashaye iterambere ngo
umugambi w'igihugu cifashe 2040 giteye imbere mu 2060 ni indoto kubera umuyaga nkuba udakwiye, ngo nta mabarabara ateye imbere dufise, ngo nta buryo bwo gutangura imigambi dufise n'ibindi. Bakibagira ko atawuvuka rimwe ngo yuzure ingovyi kandi ko buke bushikana umusiba ku mugezi. Ibintu birarondegwa. Ivyo vyose biri mu vyo tubwirizwa kwihatira muri iyi myaka ya hafi. Indongozi nizibisigurire abo zirongoye kugira amakenga bafise ahere, kuko benshi bishwe no kutamenya. Abarundi bose nibamenya ko intumbero dufise ari iyo gukora tukagwiza umwimbu, umwe wese agakora neza ivyo ashoboye kandi vyunguka, ubuzima bw'abene gihugu bugatera imbere. Mu myaka mikeyi gusa tuzosanga twashitse kuri iryo hangiro twifuza ry'igihugu cifashe kandi giteye imbere. Ko turi mu ntango y'umwaka, nakanya keza ko guhamagarira abakozi bo mu bisata vy'igihugu, abikorera ivyabo, abakorera mu bindi bihugu, mbere bamwe bafiseyo ubwene gihugu, abanyagihugu bose ngo baterere muri uwo mugambi w'ibihumbi 2040 2060, umwe wese akoresha ashoboye ashiremwo n'akigoro mbere. Uno munsi ni igihe ciza cyo kwirimbura, tukaraba ivyo tumaze gukora muri iyo ntumbero, tukaraba ko turi ku kivi koko, tuzirikana ko umwanya utakaye utagaruka kandi ko ikiva ari cakare. Uno munsi wa mbere w'umwaka, umwe wese yibaza ati ubwo koko ndi ku kivi muri ino mbona kazoza nshasha, ndabona ivyo nshoboye guterera canke ndacirondera. Erega turamaze kumva abavuga ko iyo mbona kazoza idashoboka, bagatako bagashaka kuvyinjiza mu mitwe y'abandi ngo babaca inkokora. Mwe nabo bantu dusangira urugendo tudasangira urubanza, murabarabira hafi mu bace kure, bashobora kuba ari basesa nkuyoze. Murabace kure kuko usangira urugendo n'uwo mudasangira urubanza akakuzimiza, ariko gito gitabwa iwabo. Dutegerezwa kubafasha gutahura kugira ngo ntihagire n'umwe asigara inyuma. Bagenzi, ndazi ko hatabuze abafise ishaka ariko bakikijijanya imitima kugira ngo twitere intege ko umugambi ushoboka. Nidufatira akarorero ku bihugu tuzi ko vyaharurwa mu bihugu bikenye mu myaka iheze, ariko ubu bisigaye biri mu bihugu vya rutura. Noneho murabizi ubwenge burarahurwa, uburyo nabwo burarondegwa, eka noneho itunga riraremwa. Iyo ugomba koga mu ruzi canke gutwara indege, ubanza kugira amadidane, birumvikana. Hariho ivyo ubanza kubaza canke kurabirako, hanyuma ukavuga uti jeho kuki, mbuziki, hari ibuye riri ku mugongo. Ugatohoza neza, ugafata ingingo, ugaca utangura kwisuganya mu buryo bwawe no mu bagenzi kugira ngo urugendo ugiye gutangura ruze rugushikane kuri ca cifuzo cawe, ariyo ndoto yawe. Erega izo zibika zaramagi kandi gato karakura. Natwe rero tuzokura nkuko nabandi bakuze, tuzotera imbere nkuko nabandi bateye imbere. Ikibi n'ubunebwe no kwikengera. Barundi kazi, inshuti z'u Burundi, muti none leta iri ku kivi koko, iri kwirakora iki? Ubwa mbere twomenya ko atagisata na kimwe kidakenewe muri iyo mbona kazoza nshasha. Hariho vyinshi biriko birakorwa, ariko uno munsi dushimikira kuri bikuru idonido mukazorishikirizwa n'abashikiranganji, umwe wese mu gisata jejwe. Ubwa mbere ni ukomeza umutekano kugira abarundi bakora umutima uri munda. Tukaba tunezerwa nuko abajejwe kubahiriza amategeko mu gihugu babifashe nka nkama. Ubwa kabiri ni ugukomeza intwari ibereye, haba mu kugwanya akarenganyo canke kugwanya abanyonora itunga ry'igihugu, abarya canke abataye giturire, no gutunganya neza ikoreshwa ry'itunga ry'igihugu. Muri iyo mbona kazoza y'ibihumbi 2040 2060 kandi dukeneye abantu baciye ubwenge, bafise ubumenyi n'ubuhinga bijanye n'igihe tugezemwo.
nico gituma mubona turiko turagwiza amashure n'ibigo vy'ubuhinga n'imyuga tutibagiye gutunganya inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu mashure yisumbuye na kaminuza hisunzwe uwo mwitwarariko nyene. Ibisata biruta ibindi twitwararitse kuko ari vyo nkingi y'iterambere, bikaba igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'ubutare n'amasoko ntanganguvu, igisata c'inyigisho n'amagara y'abantu. Kugira dushike kwihangiro dusangira urugendo, twaratanguye ibiganiro hagati ya leta n'abagwizatunga, tukaba duheruka guhura ngo duhanane ivyiyumviro vyodufasha kugira ngo iyo mbona kazoza yo mu 2040 na 2060 ishoboke. Twaraganiriye kenshi n'ugwaruka kugira ngo turumenyeshe uruhara ruhambaye rufise muri uyo mugambi mushasha, kandi vyaribonekeje ko ruwushikiye cyane. Twarasavye abagwizatunga ngo bemere barinde bashinge amahinguriro canke amashirahamwe urudandazwa rwo hagati no hanze y'igihugu rukomere, batange ubuzi, ikori n'amatagisi vyiyongere, bashore no mu makungu baronke amahera mva makungu n'igihugu gihungukire. Twarahagurukiye kandi ibikorwa vyo gukingira ibidukikije kugira ngo dukingire isi yacu, ibinyabuzima n'ikirere. Mbere muri uyu mwaka wa 2024 tukaba twiteguriye kugira ihuriro ku kibazo c'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Turasavye rero n'abagwizatunga ngo batere ibiti aho barangurira imirimo, ni kuvuga aho bafise amahinguriro. Mu imiryango nayo itere n'imiburiburi ibiti na 5 vy'ivyamwa mu ngo zabo. Muri iyo mbona kazoza nyene leta ibandanya kwitwararika gusanura amabarabara kugira ngo rudandazwa rwo hagati mu gihugu rukomere n'abiyunguruza boroherwe. Ikaba iriko iritegurira kubaka n'ibarabara ry'indarayi rizova muri Tanzania Uvinza ligashika Igitega riciye Musongati, no gukomeza urudandazwa rwo mu mazi no mu kirere. Nk'uko tubizi umugambi wose ukorwa n'amahera. Leta iri kwiregeranya amafaranga atozwa mu gihugu ikoresheje ubuhinga bwa none bwo gutanga amakori n'amatagisi. Ubu abatanga kori bashika 1757 bakaba bararishe bakoresheje ubwo buhinga. Twabamenyesha ko umugambi wo gukoresha amahera y'igihugu hakurikijwe ibikorwa bizwi biba vyarategekanijwe bije programme uzofasha cyane mwirangorwa ry'imbona kazoza 2040-2060. Barundi kazi, inshuti z'Uburundi. Uburundi ni umurima wa Edeni urimwo ubutunzi bwose kama, ku buryo ibintu vyonyene bishobora kubera intambamyi iyo mbona kazoza ntidushike kwihangiro vyova ku barundi bonyene ubwabo, mu gihe bo kwigira sindabibazwa ntibaje ku kivi canke bagashaka kwankiriza uwo mugambi. Ikindi cotuma tudashika kwihangiro ni gihe twosamara tugahendwa n'amahoro asasagaye mu gihugu hose, maze tukaryama umukondora zosi umwasi akatwubira akadusubiza inyuma akadusubiza mu ihumbi. Yindi ntambamyi ni abarundi batigera bumva ko igihugu ari cabo, bakama batoba banigira mu meshi migambi canke batega imitego uburongozi bw'igihugu. Mu gihe tutokanura ngo tubateshe imigambi mibi yabo, barashobora kuducereza kwihangiro. Ari naco gituma subiriye gutera intege zina murundi wese iyo mbona kazoza agire gwiwe, abone kandi yumve ko afise uruhara kugira ngo ishoboke. Nkabansavye ko hampande yo kurangura imirimo y'imigambi yanyu, umwe wese asanzwe akora muteramire itunga ry'igihugu mu kwerekana uwo wese anyuruza itunga rusangi, agira urudandazwa rw'amagendo, adatanga amakori n'amatagisi, tutibagiye no gushengeza abo bose batega imitego canke bashaka kwankiriza
imbona kazoza yodukura mu bukene ikadushikana mu iterambere rya twese rirama. None rero imbere yo gusozera twongere twibutsanye ko amahoro n'umutekano ari karahara mu Ruganda ntibacure. Mu gihe tutayateramiye vyo tugora gukora imigambi yacu kuko nta usamara induru ivuga. Ducungera amahoro n'umutekano twimwe amatwi basesa nkoyovye bakwiragiza ibinyoma n'ibihuha mu bene gihugu, turwane intambara y'ubukene dufatanye mu nda twese. Twongere kandi kubamenyesha ko muri uyu mwaka mushasha dutanguye turiko turitegurira rusasuma rw'abantu, inyubako, uburimyi n'ubworozi rutekekanijwe muri myandagaro uno mwaka utanguye kugira tumenye vy'ukuri intambwe duhereyeko mu rugendo rugana 2040. Turasavye umurundi wese kugamburuka yishure neza ibibazo bazomubaza kugira ngo ntizizokubakire ku mushinge uva. Bavukanye naba ndagwiciriye mpejeje ntanuye abantu mbona umenga umutima uri mu kirere. Bidodomba ko twazibiye iminyuro bahora bacamwo mu kunyuruza itunga ry'igihugu. Mbere muri bo hari abihaye ingendo yo kwambika ibara ubutegetsi bw'igihugu ngo bagumura bene gihugu, mbere biyita ko igihugu cari kibayeho kubera abo. Nibategere ko ibihe vyama biha ibindi, aho gatoki kabo gahetamye nibakagorore bakore barya ibihezagiye biciye mu bikorwa vyabo. Bibuke wa mugani ngo inda ndende ihumira indya ikica kokize. Badahinduye ingendo bakaguma bashaka gukwega bene gihugu ngo babashigikire mu makosa bakoze, bashobora kuzohaburira n'ivyo bari bafise. Abakibandanya nabo iyo nzira y'ubunyonyezi, kurenganya no kurya ibiturire nibarendegere bazi ko akamenyero kica inkware. Ni kuri iyo mpanuro nkoramutima ndangirije ko nsubira kubipfuriza umwaka mwiza, muhimbaze muri mukanyamuneza ka Noel n'ubunani, musangire utwo mwateguye ariko muzirikana ko induta yibwira ico yihaye uyibwira ico yirarije. Muhimbaze kandi mufatanye mu nda, mubumbatiye amahoro n'umutekano, ntimuryame mukondorazosi ngo mwasa have abaca mu ryahumye. Icivugo cuno mwaka mushasha twubake umushinge w'imbona kazoza y'u Burundi 2040 n'2060 duhereye guteza imbere ubuzima bw'abene gihugu, nikitubere urumuri twese kugira ngo umugambi mwiza wo kugira igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka 2040 n'2060 uzuranguke nkuko tuvyifuza. Imana mushobora vyose, segaba w'ibihugu vyose nibahangaze mwese kandi bane namwe umwaka mwiza kuri mwese. Murakoze.